turakiriye kandi mu izina rya Yesu umunezero udasanzwe usubira guhura namwe n'ubuntu twagiriwe n'Imana. Rero twanatewe n'iteka turabona abashitsi muri twebwe batugendeye. Iyi ni korale Umuco, nagomba twakirana aka kanya tubona umukoriste mushasha yaje, turamuhaye ikaze aturamutse kaze. Amen. Amen. Amademu ko mubivuze nyene nahora nsengera ngaha mu gatare bwacu muri korali nkaba rero navyo no munsi kazina kanje nkaba nitwa Nakoze Eliane. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Twatewe iteka no kugenderwa n'umwungere w'ishengero ryacu, nawe tumukomera amashi menshi cyane kugira ngo tumuhe ikaze ashika ngaho imbere atubwira amari ku mutima n'umure n'umuvyeyi, kandi igihe dutekera n'ikanura agahamba tuzogendera ku kaze muvyeyi. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Turamukanye ibiganza byanyu, turamukanye. Murakoze. Ndanezerewe kubasanga igikorwa hano, nariko ndabagendera kandi n'ibindi bisata ndiko ndabigendera byinshi cyane biri ku rutonde mbere hano iwanyu. Ndanezerewe kubona mubandanya imirimo neza, banamushakije amahoro none. Nagira ngenda bahaye impanuro hama cyo mbandanya ndaba iyindi mirimo mu bice bitandukanye. Murabizi ko ibice ari byinshi bigize iri shengero. Ugwaruka nkamwe iki gihe mwibare aho hanze utembereye, abantu benshi bafashwe n'ibigutukana, ubusambanyi, isombi, ukuboregwa, amatabi, biyayuramutwe, zatwaye abantu benshi. Abansi bataha amajuru, batumvira abavyeyi. Umwe yavuga ati mutahe kare bane mutunze mu nzu, bagaca bagarariza. Mweho rero murabe mubigendere kure. Pawulo na Timoteyo ngo ivyo mukora vyose mubakarorero, ati iyo mufungura, iyo munywa, iyo mutembera, ivyo mukora vyose mubikore kugira ngo bishimishe Imana yo mwijuru. Namwe rero muvyo mukora vyose, muri kuririmba, muri kuvoma, muri guteka, muri kwishure, vyose mubikore neza, mubikore muri ko muhicubahiro Imana yo mwijuru kandi twaduhere. Ngira nce mbandanya mwese rero ndiho nabaseze musigarane ibikorwa neza. Ndabasabe muhaguruke ndabasengeye. Imana mushobora vyose, turagukengurukiye kuri urwaruka wazanye mw'ishengero kugira ngo ukore igikorwa ciza mw'ishengero ryawe. Igikorwa co kuririmba kirafasha cyane abantu kwegera no gutahura ibyo ugomba, kuko kibibagiza neza ibindi barimo, maze bakegera ngo bumve ijambo ryawe Mwami Imana. None ubahezagire, ubakoreshe iby'inkomezi mw'ishengero, ubarinde ingeso mbi z'ubusuma, ubusambanyi, ukugarariza n'ibindi, ariko bagwize mu rukundo n'amahoro n'umunezero kugira ngo bagure ubwami bwawe mw'iri shengero hano. Urakoze, twese tubizigiye ko mwizera rya Data twese n'igihe umwana ryamwemera. Amen. Musigana amahoro y'Imana. Amen. Manshi. Amen. Umurongozi umwungere wacu arakoze kuri izi mpanuro. Nibaza ko ikibwirwa n'icumva cerekwa n'ikibona, kandi abana b'Imana aho bari hose no kumvira mpembera. Rero kubw'izo mvo nta birebire, nagomba dusezerane ce dutaha. Ubushobozi turagushimye ko twari dukoranye nka kohari nka twebwe waduhaye izi ngabire zo kuririmba no gutazira no guhimbaza, kugira ngo Mwami tuguhimbaze, tuvuge icuri muri izi ndirimbo n'ico wadukoreye Mwami. Wakoze kudushoboza iyi repetition Mwami dukoze, ni indirimbo zizoririmbwa Mwami kugira ngo zigarure imitima ya benshi. Uradukomeza rero tugire neza, ushishikarira kuduha amavuta yo gutazira no guhimbaza, tubikore neza nk'uko bigomba. Urakoze, tugiye kuva ngaha tugenda Mwami, urajana nacu, tuzigamire hariya mu miryango, utuzigamire Mwami no muri bindi mu bikorwa bya misi yose, kugira ngo tuze tugaruke ngaha Mwami ku munsi wa gatanu dushima izina ryawe,
mu izina rya Yesu Kristo twisabye tubyizeye, amen. byari biryoshye kwera cyane cy'umukobwa nubwo tumwakiriye muri korali nturazi vyiwe oya ntabibwiye harya namubonye ndatangara, urabona yuko yari amaze n'iminsi aza gusenga, nza mbona aje muri korali nasigaye mu busa. Mukobwa ni imaraya yo ku rwego rwo hejuru, aho ibintu yirirwa arakora mu babanyi hehe, ngira nta hoteli n'imwe ngaha mu muji wa Muramvya atazi, nizi Bujumbura ngira za Bugarama za Gitega nta namwe atazi. Asha nubwo aje ujya azohava atirimuza korale basi ko nukuri. Yego basha nukuri kuzuye, noneho rindira nta ndwi zibiri zizohera canke indwi zitatu tutamufashe. Negasha Yesu yavuze ngo reka urwafu n'uburo bikurane, none tuzoca tubigenza gute ko twamaze kumwakira, ko tutari mu muhagarike tutarabimufatana? Ahubwo ikintu kimwe, ntawe uri umushefu wa korali uzoraba umutemberera, nyine wewe uraba ukuntu umuhanura wumviriza ibimuvamwo, noneho iyo umuntu ari mu vyaha ariko arahinduka, nico nogusaba. Vyanse naho tuzoraba ingingo dufata. Sawa, reka ngende nzogikorerako Basha vuba na muraba vuba, ubu vuba nyene nzogikorako, nzokubwira icavuye. musigara amahoro. Sawa sawa. Halo? Sawa. Yego repetition ziraheze ndaje. Sawa we guma aho nyene ndaje ndashitse. Nyaruka nyene sha. Ndi hahandi nyene dukunda kuba twicariye. Sawa. Mebashe jya muri bimwe ikintu yasohotse ruka. Ndamurara ndamuganiza ndabisiyo. Ari. Sawa. Mbere ko wasohotse wiruka utaramukanye. Ndamukanye n'abandi. Ari wihuse. Ndamukanye n'abandi. Gusa nashaka tube turajyana. Tujyana. Taha dufatanye urugendo nto kuca muri iyo nzira utaha. Nekereje rero twaha dutahana. Yakusemenga sinari nkoze kosa kuba twatahana. Ya bajya mwaramukanije barindiye muze gutahana je ntidutahana. Nari nifuza ko twatahana twafatanye urugendo ko turiko duca mu nzira imwe niyaza hata kibazo. None ntaraza muri korale batahana nande. Byarashika nkatahana n'abandi canke nkitahana, gusa nishimye ko twatahana nibaza ko atangoranye. Aha ntunyimenyereze rero barindire muraza gutahana. Gusa nibaza ko atakosa nari nkoze. Wokora ikosa woreka je ntidutahana, rindira bajya mwahora mutahana mutahana. Gusa byari byiza ko wari kuca muri iyo nzira kandi tukaba turiko duca mu nzira. Tujanye nibaza ko atakosa nari nkoze. Nawe nitwojana je ngiye ku kimape, sivyo? Sinzi ko natahura icarijo. Ikimape kuri rendez-vous. Ibyo urabyumva? Rero barindire muraza gutahana. Je ndiko ndihuta. Kogiye kuri rendez-vous. Yemwe abaririmbyi ba kino gihe. Twari dukwiye kwihanura tukareka gutwarwa n'ibintu bya kino gihe. Kumbe tuba muri korale, abandi bari ku matelefone bariko barapanga amarandevu bagiye ku bimape, turi muri korale. Mbeko wari uhagaze hajya umenga uri kuridoga n'ibiki? Hatari.
aho nayo ndagusize narinje nderuka kugira duhere na wa muririmbyi mushasha ari muri korali rero ndamuhambirije ngaho turahuwe ndamuramutsa mbona ndamutsa nk'umuntu adashaka ndamubwira ngo dufatanye urugendo tujane hewe Aciye hehe? nta nuko ajanye no nzira aciye haje sinzi aye ko hari inzira ihita gusa je mbona umuhana harya sinzi ko iyi nzira ihita aciye aye agenda bagiye ngo kuri rande Aduze ngaha nyene canke inzira yashika kwibarabara ntavyo nzi je ntayo ndajana sha reka nce ngaha ndamwirukeko ndabiha inzira yajanye ahishika we sawa kwanza banza uce ngaha wicare ngaha ndakubaza uri ngaha icyana no kurubanza ubwira aho uvuye ni ukuvuga nk'ubu urabona ugira utangure gutuma mba mugufiya ndakuraba mu kirere uvuye muri korali uvuye muhe muri korali ico shosho n'igihe ni ibintu basi basenga ku rushengero ibintu basenga abajya abantu baririmba mu isengero nibo bitwa muri korali babitwa abakorari ntaco mugabo basi banza kwanza wicare ngaha anyerega ntubone uhagaze bica bituma ngaho mba mugufiya mugabo na burya we wantebeje nk'ubu urabona ko nicaye ngaha ntiwiyumvira hasi ko baba banansohoye basi ne nk'ubu usanga yanje yaheze aya wahera gute ntayo nayo natanze ntayo ashobora guhera shamani none rega ngaho baharura amasaha oya nigareka rikivyo oya rega we isaha ndakubwiye mu gihe uyirengeje ko nanje mba navuze ngo isaha izi nizi usanga amahera yaheze yiwanje nukuvuga duharura amasaha yego ndavyumva turatera inkuru ariko naje urumva yuko tumye amasaha ahera nivyo twari twavuganye basi utanyarutse ariko yanje ariho kayi nayo natanze hajyanye ubona napfuye ubusa oya ntapfa ubusa reka turindire bivuze ngo ucuyatanga ndayatanga ahubwo mbwira nisubirire inyuma wisubirire inyuma kubera iki ahubwo hoke basi tugende Ewe mana we oya nkeka nihenze reka nshike imbere gatoya ndaba Tasiriya baroye hehe kandi abaje inyuma buke turaba What? You were in Elian sawa uwo nkundira ukaza gatoya ico tuvuga nta kibazo ngo namahoro niba mbonye n'ibikeneye ubonye aha ni muhiri wawe ninjye kuramutsa uwo Muniga coco niga ikicu ryo mujama twari turi kumwe niwe wari umuniga okay ntaco eri weko twari tukwakiriye muri korale uno munsi none kumbe bya bintu bavuga n'ivy'ukuri none kwa mwanyakiriye muri korale no munsi ikibazo cyahabaye n'inyabaki none aha ni muhiri wanyu none kuramukanya birabujijwe nijya ngendo mwariko muragenda ingendo n'amajambo mwariko muravuga wumvise twavuze iki sinje kubidonda ariko ikintu kinzanye urusaku rw'abakizo nta kibazo ariko ikintu kinzanye Eliya turabizi ko ufise umwana sivyo mugabo hari hageze igihe uhiga umunezero w'Imana umunezero w'isuka ugabanya nyene rero mbanye ndakubaza ko afise umwana ndo wa mbere muri n'uwa kuba nyuma naravyaye intama y'urinzo
nabwiye nturi n'uwanyuma. kuba umwana naramuvyaye nkanashobora no kumurera ni icyaha nakoze. Abandi ko birirwa barakorora inda canke bakabata mu matwarete, je kuba naramureze urumva ni icyaha nakoze. Okay, hariho umugani baca ngo urera nabi gatukwa n'abakwe. Bisigura ngo Bivuze ngo nyimba uyu mwana uri kuraja mu ngesi zina ziriya z'ubusambanyi, zo kuja kunywa ibiyayuramutwe, zo kugendana n'abahungu bose ubonye, ukifise urya mwana umenye kuri kuramuraga, ejo nawe azogenda nk'uko ugenda. None bizoca bigana gute? Jewe nje muri korale muzonyakire kurya, ariko mvuye muri korale mfise iyindi mirimo jenjeje. Ivyo bintu navyo vyuko umenga barabaroze mugakurikirana umuntu hahonye haciye mubona umuntu mumwiruka ko ngo nuko yaje muri korale, ndakwiyamye. Nyumviriza gatoyereye. Yesu yarahevye intama 99 yiruka kuri imwe kugira ngo ayigarukane mu ruhongore. Ariko wowe ushaka wo kumva ibindi ko ndakubwira, kuko ejo bizokugirira akamaro. Kizwe ushikame, rekana n'uburaya, rekana n'ingeso mbi, rekana n'ubusambanyi, ingo muri Yesu, kandi bizogenda neza. Imana irakunda umunyabyaha kandi mwitayeho, sivyo? Ariko Bibiliya ivuga ngo hahiriwe uwihana akabireka. None ego kuba warabiciyemo warabiciyemo, mugabo hari hageze igihe wihana ugakorera Imana, umunezero warawurose n'ujya nyene, nta wundi munezero uri kurarondera atari uwo mwijuru. Ndakubaza ivyo bintu byose byatuma uhakwa uca ku giti no kwibuye, uhakwa gutura amazuru hasi uje kunkurikira wabikuye. Umviriza nkubwire ko ari rwa rusaku nyene bwamwe bwe n'amandabiyama. S'il vous plaît urusaku, ariko hasi muhiri wanyu. None kuba atari muhira we bikuraba kwiki? Mbe ikindi ndaca ndakubaza, iyo umuntu aje muri korali wanyu abaje kuba umufungwa muri korali wanyu? Ikindi ndakubaza, mbe mwebwe mujejwe amatohoza muri documentation ku buryo umuntu ahonye mumukurikira? None mbe nkubaza, kugira uve muri korali uzuriruka waruje ngaha ntunabanza no guca muhira ariko ushikira ngaha? None ivyo we birakuraba? Reka ndakubwire nyakubahwa, sinkubahuke, sivyo? Sindakubahuke, urabane nibikuraba. Ubuzima bwe wanje je nzobwishira ku murongo nshobore kwitunganya. Nimba bikunaniye nawe genda usengere mugore he kuza kunta kumuntu, uravyumva? Ikindi naco rero jewe ngiye mu vyanje, nawe ndagusavye ubandanye mu vyawe kandi ndakwiyamye. Naho mponye ntuzusubire kuzurankurikira, je mvuye muri korali wanyu mba mpejeje, ibindi navyo vy'inyuma ya korali we ntibikuraba. Ariko gamana, n'iryari abantu tuzomenya ukuri, n'iryari tuzomenya agaciro k'icuri, n'iryari tuzoha agaciro k'ico watugize. Umuririmbyi aho kuririmbira Imana ashikamye aririmba yiruka mu bumaraya, aririmba yiruka kuri ibi na biriya. Kumbe tukabona mu mashengero turiko turarimba abandi bari ku matelefone baba ariko bandikiranira message n'abahungu aho baja guhurira. Mana, urakwiye gukora kuko uri Imana nyene ugahindura ibintu, n'ahandi ho bitameze uko. Isi iriko itembamwo umuriro, korale zose ziko zitembamwo umuriro, niyo mpamvu no munsi haduka imidurumbanyo mu makorale n'ibiki. None turamenya iyo biva. Mana, uraduhangaza utubabarire kuko hari igihe ibyo turimo atavyo tuzi. Mana, wari ukwiye guhindura ibintu, ariko aha hantu biragaragara neza ibi bintu by'ubusambanyi n'ubuhumbu amategeko arabigwanya n'igihugu kirabigwanya. None ndamushengeze bamufate mugabo. Mana, ni ufise ico gukora kuko ni ukizi. Twebwe nk'abana b'abantu naco twokora, n'ubundi nubwo no mufatisha akaja mu mpimba jewe nta nyungu bizonzanira, ariko kumbure wewe ufise igihe cyo gukiriza ko umuntu, hari igihe yoba ari inzira yiwe yo gukira. Kangende muganda babaye.